Shalom shalom ku bakunzi ba Burundi Gospel TV mwiriwe bwake bivanye naho muherereye no mugiye muzorabira kino kiganiro cacu cuno munsi. Hamuno munsi twaba twagendeye abakozi b'Imana b'abaririmbyi aho basanzwe bakorera umurimo wabo wa misi yose. Reka tubahe kaze mu kiganiro cacu. Murakoze kuduha kaze muri kino kiganiro. Ego sanzwe ndabazi jewe ariko birashoka yuko hariho abaza gukurikirana kino kiganiro ari ubwa mbere bababonye. Reka tubaho umwanya mwidondore. Je nitwa Shima Yesu Noel. Ego. Nanje nitwa Nizigimana Isaac. Ego. Abandi mu mugwi wa Noel na Isaac w'abavukana. Ego, hama turabashimiye ko mwatwakiriye hano hantu. Muri Sanze turabahaye ikaze. Nurugo rugendo. Ego, merci hama namwe numviriza indirimbo yindi muheruka gusohora birarenze birarenze indirimbo iryoshe. Merci. Ego, indirimbo iryoshe sanashaka kumenya bega ninde yo yayanditse hagati yanyu. Twayanditse twese murabizi ko twandikira hamwe. Turafata umwanya wo kuja hamwe hama tukavugana cyane. Je narose igitero kimeze uko Imana yampishuriye iki hari kintu wumva we nawe yo guhishurira. Hama hari igihe usanga ubu na warose igitero kigira kabiri cyangwe hari n'igihe tuba dufise gitari umwe agacavuga ati hari akantu kaje tukayubakira hamwe. Mu isanzwe twayandikiye hamwe. Hama inspiration yavuye he tubajije Isaac? Inspiration yavuye kuri mpemu yera. Mugabo kandi mpemu yera aratwibutsa ibikorwa vy'Imana yakoreye hagati yacu. Urumva titre y'indirimbo ni birarenze. Urumva ko haba hari urukurikirane rw'ibintu umuntu bigora ko yosobanura mu buzima Imana yamukuye. Urumva kuba turabana b'Imana, kuba yatanze umwana wayo akaza akaducungura. Urumva akishira kw'ivyaha vyacu, igihano kituronkesha amahoro kikaba kuri we. Urumva mu buzima hadukura ni watu vyukuri Imana nidutunga nifise ukuntu ibigenze. Rero je nibaza ko ari ivyo. Yego. Ama muri couple ya kabiri mva nayumvirije. Couple ya kabiri wari mvuga ati ngo Imana yagusanze uri mu gahinda. Igusanga uri mu gahinda. Mbega yari ni true story waririmbye bya bimeze gute? Anarimwe uraba mu gahinda. Arakubajije no cyo. Ni Ego couple ya kabiri ninjye nayiririmbye. Ni je nayiririmbye kandi ni true story. Ni true story. Ni true story tubwire rero. Ubwire? Donc shingi naye kandi. Oya bivanye niyo ndirimbo. Urumva ni hajya umuntu wese arafise ama archive cyangwa story y'ubuzima bwiwe kahise. Yego. Ngiye kubwanje nibutse en fait umuntu wese arafite ivy'Imana yamukoreye. Umuntu wese arafise umuntu wese umuhaye umwanya nko ku bantu kameme bizera Imana arafise kinavuga ati kino kintu Imana yarantabaye. Rero nanje hari igihe naciyemwo hama ndabona nyene ko nari muri story iteye ubwo. Hama ndasenga Imana iranyishura. Nari mbabaye vraiment mfise agahinda. So then Imana imaze kunyishura sendabitse ko nzobiririmba. Mugabo turi muri rya ndirimbo igitero ca kabiri numva kimpaye kwibuka. Mwemu yerampaye kwibuka. Yego. What I have been through then chandavuga oh my God ndashobora kubivuga. Then now ncandaririmba nyene kujya wumvise naririmba. Nuko urumva nagumye ngerageza kwireserva. Urumva sinumvise ko nogenda adebinga umuntu naciye hangenda. Watubwiye kuzotubwira ego. Nibaza ko ngerageje kwishura uko. Hama merci beaucoup. Merci kuri iyo nyishu. Urakoze nawe.
temanyaje yaguse tuzoyironka hanyuma hama hano ari muririmbye nigeze gukoresha emission ndiko ndamubaza intambamyi bahura nazo muri gospel nk'umuririmbyi acambira intambamyi nyinshi acambira n'intambamyi ahura nazo usanga ngo z'abakobwa kujya abaririmbyi usanga baboneka cyane umva nabantu baba baboneka cyane ugasanga bahuye n'intambamyi nyinshi ugasanga iz'abakobwa mbega iyo ntambamyi mwebwe muhura nayo ntanguriye kuri zake je nibaza ikijanye n'ivyo umuntu wese aba afise intumbero ego aho agomba gushika rero bivanye n'intumbero umuntu aba afise y'umuhamagaro wo gukorera Imana hari ibintu umuntu adaha umwanya kuko si vyose bitugirira ikimazi mbega nawe ega ntiyakubaje ndimwo ndiko ndabivuga je ku ruhande rw'iwanje kubera ko Imana iba yarasize umuhamagaro kuyihimbaza ego hari byose twemerewe mugabo si byose bitugirira ikimazi nibaza ko ivyo umuntu abishira ku ruhande akabandanya igikorwa yakubajije uruhura navyo nawe izo ntambamye ziraziza ndahura navyo mugabo sishobora kubiha umwanya canke ngo ndabibemwe ego ni ntambamye nuko we emera ko uruhura navyo nawe hama kubikwepa ingene ubivamwo sivyo yakubajije birabaho nk'abajene birashika umuntu wala ego bigashika urumva mugabo ntubiha umwanya ego uragerageza ukungene tuje kuri grand frère Jenny baza naho Isaac yishuye muga yaragombye kubanza kwidefanda nta muntu numwe ari umuntu nimba atari giti nta muntu numwe w'umuhungu atohura n'intambamyi z'abakobwa ego kandi nta muntu numwe ari umukobwa atohura n'intambamyi z'abahungu nimba ari umuntu ego n'abamarayika nimba babaho b'abahungu bahura n'intambamyi z'abakobwa so nibaza ko rero icyo nshaka kuvuga nuko umuntu wese w'umuhungu w'umusore yaba akiri muto yaba ari karakura yaba ari izo ntambamyi zibaho ni kimwe mu bintu Satani ashobora gucamwo kugira arabe ko yo gutakariza urugendo cyangwa focus cyangwa dream cyangwa intumbero yawe rero nanje byonshikira cyangwa biramaze kunshikira cyangwa bihora biraza yego ku muntu wese yego birabaho mu gihe rero bishitse aha cyo ni kibazo gira kabiri yego mu gihe bishitse rero nijya nyinshi Isaac aratanga umuntu acamenya mbega jewe nshaka iki nshaka kugerahe giye kuri jewe cyurumva bishitse hakaza intambamyi z'abakobwa umva deja nk'ubu jewe intambamyi z'abakobwa ni nkeyi kubera jewe nsa n'uburi karashinga urugo rw'iwanje ego urumva hariho kandi biri public anybody knows that ntabwo nabigize like umuntu abihiding ego urumva urumva ko jewe ndi little bit protected ndi protege ukuntu gato nyene so ariko hagati aho ntaratera niyo ntambwe uretse ko n'ubu hashobora kuza ibigeragezo mugabo hagati aho ntaratera intambwe nta muntu n'umwe w'umusore ashobora gutsinda icitwa ikigeragezo c'abakobwa cyangwa reka mvuge icyaha c'ubushakanyi cyangwa c'ubusambanyi adasenga ego urasenga hama Imana ikagushoboza kandi mwe nico cyaha mu kukinesha urahunga sino twe nta mbaraga dusumvya aba Samson ego nta mbaraga dusumvya aba Dawidi ariko iyo wegera Imana ukayiriruka itakambira imenya ingene igende ikujabutsa izo ngendo imenya ingene igende
igufasha ikakwereka ingene uri bwishure, ingene uri bukwepe, ingene uri bwirinde. Hariho amastrategie amwamwe Imana iguha yo kwirinda. Ego. Hama Imana ikaba yaragutoranije nawe ukacumenya uti je ko Imana yantoranije, I have to be whose God needs or wants kugira ngo nshitse umugambi wayo. Ntegeza kuba uw'Imana ishaka. Ego. Urumva? So rero je nubwo buryo nabayeho ku bwanje naragerageza kugwana. Iyo umuntu ari garagwana harahatsinda. Mugabo uguma amaso yanje jewe igitumye nshitse ngaha. Amaso yanje yagumye kwihamagagwa. Sinigeze nkura amaso ku muhamagaro wanje, nagumye mvuga peu importe quoi qu'il en soit. Ebana ntegeza kuhanga amaso yampamagaye. Urumva? Mbonye ngomvye kugwa nkavyuka nkatera intambwe kandi. Urumva? Nubwo buzima kuri njewe. Ku bandi sinzi ikiganisho bakoresha. Mugabo jewe ikintu ca mbere vraiment novuga, je amaso yanje nagumye nibukiye ampamagaye, nkaguma mpanga amaso yampamagaye, nkaca mbona rero ibi bindi no bisuzugura, sinobiha umwanya, sinotebana navyo. Hama nkafukama, Imana ikagenda icinzira. Nabugingo n'ubu no kugwana, nabugingo n'ubu guhamagara Imana, guhambara imbaraga, kuba union, kuba kuzura kusabana. Nkoresha iyo terme niho ngiramwo gusabana n'Imana. Sino ntiduhendane. Umuntu wese, umukristo wese iyo adasabanye n'Imana, ibigeragezo biraza kandi birakunaga. Ego. Kuko twebwe ntiduhendane, nta buhinga buriho. Ubuhinga buhari no kwizera Kristo, no gusenga ukaja ku mavi, hama Kristo akuzuza imbaraga muri wewe. Nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo turushishwaho na vyose kunesha vyose na Kristo aduha inkomezi. Ubundi ntibagohene, ntihagire umuntu azokwiyemera ko ngo jewe ngo sinogwa, ngo jewe ngo nta cyaha cyo nkwega, ngo je ndi umusore, ngo mugabo ngo nta mukobwa, ngo nta cyaha cy'ubushakanye nogwamwo. Umuntu adasenga ni minota 2, ni in minute. Kubera noca ndamubaza, none nabivuze wewe, none wari umunaziri gusumvya ba Samson, wari umunaziri gusumvya ba David, wari umukozi w'Imana, umuhamagaro wawe usumvya ba David. Mugabo ikibi cy'abantu ntidukunda tuvugisha ukuri. Icyaha rero mwene ico bisaba kusabana n'Imana ikakugwanirira, hamuka nahunga ukaja kure. Ego. Iyo udahunze mwene ico ntuvuga ngo nta nakimwe ngo nduziye mwemu yera. Après yugusenga urahunga. Mvuze guhunga sinzi ko wumva. No kuvuga nk'ubu umupira bawuteye aha, ukavuga uti je sinshaka kurya umupira unkorako. Urahunga ugacino. Nafutse amajambo menshi. Ari gihe mwokumva mwakajambo kamwe. Ego, murakoze ko ndabyumva. Ego, murakoze cyane. Hama Isaac. Ayaka badoshaka kukubaza. Mbega ni kuki abaririmbyi impambazamana usanga bakorera mu ma eglise, bakora mu ma eglise bagahimbaza Imana mu ma eglise, muga iyo batangiye gukora makahezo ugasanga habaye utumvikana n'abungere b'amashengero. Mbega biva kuki? Biba bimeze gute? Biva ku kuntu umuntu wese aba agomba kuntu abikora. Ko ubundi bwo carrière solo ni uburyo bwo gukorera Imana kandi biza kugira ikimazi ku mubiri wa Kristo. Ego. Urumva? Mugabo rero intambamye umuntu akora carrière solo canke ukudatahurana cyangwa kudahuza kwishengera bakoreramwo, nibaza ko biva ku muntu wese ingene abagomba kunabikora. Umuntu wese ukuntu abikora. Kubera ko ubarizwa mu ishengero, uba ufise abakurongoye. Nibaza ko iyo uri kurakora carrière solo, ego, utegereza no guha agaciro ahurerewe. Ego. Ikintu cy'ingenzi. Guha agaciro ahurerewe kandi bakamenya ibyo uri kurakora. Kubera ko nibaza ko batobigwanya, kubera ko ni uri kukorera Imana. Ntuba waciye kubiri na mission ya Kristo, kumuhimbaza, kumutazira, mugabo ukabikorera mu rutonde.
Voilà. Nibaza ko rero benshi ikibazo bahura naco ni ukugomba kubikora nk'uko bashaka mugabo ntibabikorere mu rutonde rwiza. Ego umpaye inyishu nziza cyane. Ni kubera yuko hari abaririmbyi mimbazamana usanga muhura nabo muga wabwiye ati ishengero basengeramo ugasanga ntayo bafise umva barajarajara mu ma eglise. Nico kibazo nari ngomba mbaze. Inge tumve opinion ya Gi. Je nibaza Isaac yatanze inyishu mugabo kuvuze ngo wumva ico ndabivuga ko ngira sinokibura. Mu bisanzwe birabonekeza mu kubaririmbyi batari bake usanga hari ukudahuza nyene nkuko wabivuze hagati yabo n'aba barongowe. Kudahuza rero biva ku division cyangwa kudahuza biva kuri satani tu. Ubundi mwese muba mwakorera Imana. None ko nujya abayavuga Imana nuwo akabashaka kuvuga Imana. None kudahuza urumva ko haba hari ikintu nyene kiva kuri satani. Swat je nibaza ko keshi haba habaye nko kwikunda. Ugasanga kumbure nk'abarongozi kana bikunze bakunda ivyabo. Then wewe ntibakunda nawe ivyabo. Je mbaye sincere je nibaza ko akenshi iyo umuntu agomvye gukora ivyiwe umukoresha cyangwa umuyoboye hari igihe acabona umenga agiye kwidepanda agiye dimwe ntakinyumvira dimwe ntakiri mu murongo mu rutonde. Ni kurya Isaac yavuze rero ugaca usanga kuri kote zibiri uwo muririmbyi yashatse yigenge kandi ari mu muryango. Umuryango ibuga ishengero ni famiye. Ishengero rero ko ari famiye hategeza kubaho kwanza uwo mutima ku muririmbyi aho konesa amenye ko ari mu muryango. Hama kandi umuryango nawe ugombaga kuhokonesa ko ureza abantu utareze les êtres inertes. Ndabuze ureze les êtres humains. Hama abantu nabo baba bafise amakarrière atandukanye. Iyo hatabaye rero nibaza ko ico kintu nico kibagora gutahura nk'umurongozi agashaka kubagira mwese uko wewe yumva. Sero ninge n'Imana yamuhamagaye ku muhamagaro wiwe akibagira ko mubo areze nabo barafise imihamagaro. Urabibona rero hagaca haba rero kudahuza. Sinzi kuri ko rabitahura. Niko ndabitahura. Ariko rero jewe ikiyumviro nyamukuru nosiga ingene kameme basivyo tegeza kugenda. Kubwanje mbona ko mpere ku muririmbyi kuko nkaje ndi muririmbyi sivyo. Kubwanje mbona ko muririmbyi yomenya kwanza ko ari mu muryango. Ico ni cyambere. Hama urinze wemera kuja mu muryango wemera amategeko yawo. Hama imbere yuko kora ibintu rero mu muryango umwana arabwira papa na mama. Papa nashaka gukora ibi nibi aramenyesha. Sawa uwo no muririmbyi. Kuri kubavyeyi nabo mvuze abavyeyi ndavuga ababa baturongoye. Twiwacu ni sawa turamaze guhabwa inyigisho zihagije abatuyoboye ubu ni sawa bimeze neza. Ndiko ndavuga ku bandi kameme bataratera iyo ntambwe. Donc twe ko baririmbyi turategeza kumenyesha ndi muri ibi ndi muri bugasaba n'impusha. Hari n'igihe haba na encadrement nziza. Bakagukurikirana bakagana gushigikira. Kuba pasteur nabo bamashengera hobaho kwibuka ko arabavyeyi bareze abana bakura. Hama bakabumviriza bakanabashigikira. Ko mutabashigikiye baca baza gushigikirwa n'abandi. Kandi usanga babajanye mu nzira itariyo. Murera bakura rero ifoko mu basupporting kameme. Kandi hari n'igihe habaho tubaye sincere ndamaze kubona bamwe mu bapasteri badasupporting ugwaruka gwabo. Mugani we muhava munyumva nayo mugabo
nta kundi mu supporting ugasanga umuririmbyi ni wiwanyu mugari karakora ibikorwa ntimuriko muramusupporting kandi umubajije ukumva ko yagerageje kubivuga rero je nibazo twe tuntu twokosorwa igikorwa c'Imana kihaza kagenda neza kandi ugasanga ibintu vyabaye amavuta Yesu aguhezagire amen amen urishuye nivyo nari ngomba mbaze hama murakoze cyane hama nk'umugwi tugiye mu guheraheza nk'umugwi wo kuririmba indirimbo mpimbaza-Mana mbega tubitege ibikorwa vuba canke hari ibikorwa muriko murategura bimeze gute ni je nyene bajije vuba vraiment nibaza ko birarenze bariko barayikonsoma kandi imaza amezi angahe rero bariko barayikonsoma je nibaza nimbo kandi nibaza ko ngira yarabaryohe cyane urumva umuntu umugaburiye nyene uca wiyumvira ko sasita na haraza gukenera ko rero iciyumviro kirahari kandi kiriko kirakorerwako uko kwezi kutarahera cangwe mu ntango y'ukundi sero n'ingene Imana izodushoboza turabaha ubundi butumwa bwiza buryoshe hari ikintu Imana yadusize nukuri ndabateye apeti nukuri silver hari irindi jambo hari irindi message Imana yasize ku mitima yacu imeze neza cyane aho muri abantu bakunda kutwumviriza kudushigikira kubana natwe nibaza ko uku kwezi mu mpera yako cyangwa ukundi cyangwa kujya gutangura turahurira ku isahani murakoze cyane reka twitegure ibyo kurya biryoshye cyane twitegurire mukuraheza ikiganiro cyacu cy'uno munsi reka tubahe akajambo ka nyuma muvuga dutangure kuri Isaac turabashimiye cyane kuntu mudahengeshanya gutera intege abafise ingabire zitandukanye kandi mpamagarira n'abandi barukurikirane cyane mwakoze gose hama kandi kubw'amasengesho yanyu by'ukuri turi ku gikorwa kandi Imana iriteguye kudukoresha natwe turiteguye kubasangiza ubutumwa bwayo murakoze namwe murakoze yuko mwemeye mukatwakira hano hantu je kuri Ginowe tubwira akajambo ka nyuma byo wifuza byose kuvuga ndanezerewe mwakoze kuza vraiment numva umenga nyene I was very excited to nyene nari excited kubakira nyene like I don't know mugabo biraryoshe kandi bimeze neza murashobora kudusupportinga ku mbuga zacu mukagenda kuri Facebook muzoba mukoze basha mugende kuri Facebook mwandike Ginowell and Isaac muraza guhasanga page yacu naho itaraba nini cyane mugira ikiraza mugire suivre donc s'abonner tubone ko ivyo duteka tubona abo tubigaburira hama mudufashe n'amapartage rimwe nyene nk'uwo aba yumva uwo mutima na commentaire yo kudutera intege kudushigikira kudusengera mwazi igikorwa ntibiba vyoroshe benshi murabizi ndabizi hama kandi murashobora no kugenda kuri YouTube naho nyene mwandika Ginowell and Isaac mugaca musanga indirimbo zacu birarenze warakoze teyamo baza kuzisangura inkuru nizi zindi tukora dushireko hama muzibonye mutwandikire mudusengere tubasengere turifuza ko one day tuzohurira kuri terrain dufise concert nziza avec uko Imana izoba yabigabiye ko biri bugende turabakunda sana kandi mwubahwa aho muri ubwiza bw'Imana bubaramire mu byo mukora no mu ngendo zanyu zose aho muri hose musishikare kwisantiga iganza ca Kristo Yesu kibashigikiye
Amen. Amen. Ama turabashimiye cyane kutwakira. Merci beaucoup. Ego. Ama reka dushimire n'abakunzi ba Burundi Gospel TV abo muri hose, Imana ibandanye ibazigama, ibandanye ibagirira neza. Naho utaha. Shalom. Shalom.